Mwiriwe canke mwaramutse nshuti namwe bakunzi bibonesha kure Mashariki TV turi ku musozi wa Kiyange zone Nyakararo komine Gisozi ntara ya Mwaro. Murabona ko ari ibintu biteye igomwe ngaha inyakararo aho hagiye kuba ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga n'imboneka rimwe mu gihugu cacu c'u Burundi muri Afrika. Ihiganwa rigiye kuba rihuza ibihugu bigera ku 8 vyaje biva muri Afrika harimo igihugu cacu ciza c'u Burundi arico cakiriye ano mahiganwa. Novuga nk'ibihugu bigera ku 8 vyitabiriye no higanwa. Igihugu c'u Burundi kiza kuba gifise abanonotsi bagira kuri batanu, igihugu ca Misiri abanonotsi 4, igihugu ca Uganda abanonotsi 3, igihugu ca Cameroon abanonotsi 4, igihugu Rwanda abanonotsi 5, Benin 4, Cote d'Ivoire 2, RDC 5. Nuko rero mukanya rero isase baraza gutangura icese ibirori byo gusiganwa ngaha inyakararo mu ntara ya Mwaro aho baza gukora ibirometero bigera ku 59 no kuvuga ni kuva ngaha inyakararo werekeza mu ntara ya Gitega. Iyo rero n'urugendo rw'umunsi wa mbere, ku munsi weje tukazoca tubabwira aho baca bafata. Urumva ko ni kuva kuri uno munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu ibirori nyezi naho bizosozererwa mu gisagara ca Bujumbura. Gumana natwe rero ugumane na Mashariki TV kugira ngo amakuru yose rino higanwa ryo gusigana ku makinga ntagucike. Teguriye gute rino higanwa, witwa gute? Nitwa Nsengiyumva Odette, je kabisa ndagiteguriye neza cyane. Odette yajava muri club ya Gitega. Mugiye guhiganwa n'abanonotsi baje bava mu bindi bihugu bigera ku ndwi harimo n'igihugu cacu c'u Burundi kigera ku 8. Twizeza intsinzi cyane gose kuko igihugu c'u Burundi kirashoboye, naho ibindi bihugu nka Egypt na Rwanda na Benin baturusha ibikoresho, turagerageza turitanga kugira turabe ki u Burundi twobuduza. Akabijya nakabiri kurabona mwari no higanwa uko ndiko ndabibona ntabwo bamfise nk'akarorero. Aha novuga ko turi ni wacu amabarabara ameze neza, niyo mpamvu atabwo. Mu gisagara ca Bujumbura kuri Source Dinire mwakiriwe gute? Twakiriwe neza cyane gose hajya batweretse ko baduhaye courage. Nakeka jambo bwira abakunzi bawe ko bodushigikira kubera ko ibi bintu dukoresha basha bisaba inguvu zidasanzwe. Rero gushigikirwa birakenewe kandi mu Burundi hari abantu bafise amahera, nibaduterere natwe turonka ibikoresho bikwiye nk'ivyo abandi bafise kuko natwe turashoboye. Haniho umunsi wa mbere urangiriye Nyakararo-Gitega mu makinga yo gusiganwa mu higanwa mpuzamakungu ryariko rirabera Nyakararo-Gitega. Ku munsi weje tubabwire ko ari Gitega cankuzo, tubamenyesha ko Kashema Josiane na Nirere Xaverine Ingabire Diane nibo baje mu kibanza ca mbere n'abanyarwanda. Twongera tubibutsa ko abanonotsi bagira kuri batanu ba mbere bose barabanyarwanda, mu gihe Umurundi Emmanuella Rukundo yaje mu kibanza ca gatandatu. Nuko rero turi mu ntara Gitega, mbandanye mukurikirana imbonesha kure Mashariki TV na Hejo Gitega cankuzo.